Uno munsi nagomba ndabatembereze gatoya tube turatembera mu muji turabe ingene vyifashe. Reka mfate ya pick up yanje. Murabona rero ko bwije biraryoshe gutembera mu gisagara mwijoro. Reka ndayidemare twumve rero. Reka rero wamaye inka tube turazunguruka igisagara. Bebasha ndabashiremwe akaririmba kahe. Hari akaririmbo naheruka kubashiriramwo kera kabisa. Kamwe kavuga ngo aho ugendera mu bandi nanje ntusige Mana. Reka tugende turakumviriza murabaho ibintu bigeze wamaye inka ni danje. Murabe babahungu ingene barara batondeye igitoro. Mana yanje, Mana yanje. Nundengane mukiza awe wumvuko ganya ahugendera muba andi nanje ntusige Yesu mukiza wumvuko anya ugendera muba andi nanje ntusige kwegera intebe yawe bw'imbabazi ngupfukamiye kukwizera Yesu mukiza wumvukonganya ahugendera muba andi nanje ntusige risoko y'amahoro n'ubugingo singira uwundi namba aza atari wewe mwami Yesu Yesu mukiza wumvukonganya ahugendera muba andi nanje ntusige mwami Yesu
muba andi nanje non sige Yesu mukeza uwo mvukonga anya ugendera muba andi nanje non sige ma kwegeri nebea awe ma gimba vazi fuka mi embawa aye ma conquisera Yesu mokeza vukonganya ahugendera muba andi nanje non sige